ni ukufata intumbero ku neza yanyu no ku neza y'ibibondo na cyane cyane no ku neza y'igihugu, intumbero yo gucandaga ibibondo kandi dukurikije ibirangamisi kandi tutirengagije iyo neza y'abana bacu. Twese duhagurukire hamwe kugira ngo ibibondo bicandagwe. Mwumvise ko ngaha ari Gahombo urutonde rw'abacandagwa rukiri hasi cyane. Twifuza yuko hanyuma mwoca mwikubita agashi mugaca muba mu ba mbere, sibyo? Nizere ko uno munsi tuza kuva ngaha tumvikanye ko Gahombo igiye kuba mu ntara y'ubuvuzi mu gihugu cyacu iba iya mbere. Bizoduhimbara tuvuga ko Gahombo iri mu wa mbere, kanatsinda mwabyitabaye umwete mwinshi. Turafise mwebwe abanyeshure mukiri bato, hariho n'ababyeyi. Tuvuze abanyeshure kubera nibo rwaruka rw'ejo, nibo baganga b'ejo, nibo bazaba bahagaze ngaha abo tuhavuga ibituko turavuga. Bagende badufashe mu mihana urukubo mu gutangura bwa Pasika, murabe abana bato bato, muze murabaza abavyeyi ko bacandaje, sibyo abanyeshure? Urucanco ni ingirakamaro. Urucanco rutuma abana bakurana amagara meza kandi bakiga neza. Ukuranye amagara atameze neza no mu ishure ntibigenda neza. Ibyo rero namwe zo mushaka kubaza n'abavyeyi banyu ati mbega abakibafite ndetse n'abafise ababareza ati twebwe mwaraducandaze.